Wotwidondora? Nitwa Samandari. Watanguye gutamba ryari? Natanguye gutamba c'était muri sinibuka umwaka neza, muga ndibuka yuko nari umwana muto. Ni muri sindira gatoya ndavyibagiye. Donge ntuzigera watanguye gutamba? Nibuka. Tanguye ukiri muto. Bref. Gutamba mu Burundi ubona biri kuri niveau iyahe? Biri kuri niveau iri hasi muga ubu biriko biraduga gatoya. Exemple ni hashi. Ahiye cyane. Kuki wiyise Samandari? Samandari nayikuye muri histoire yo mu gitabo cyo mu wa kane primaire. Yari personnage iri mala. Premièrement, yari personnage ntigeze abaho, that's why nambara mask. Sigura personnalité yiwe urumva ifu igumira kashi. Mugabo haboneka ibikorwa. Iyo uri kuratamba hari amahera uhora ubikuramo? Ego. Si menshi mugabo ubu make ariko araza make. Iyo ugutamba mwibarabara abantu bagufata gute bakuraba gute? Donc un bararyoherwa, de deux société y'u Burundi ntibarabitahura cyane gutamba. Mugabo babifata neza. Nizihe ngorane umaze guhura nazo? Ingorane premièrement nkura nazo nk'umudanseur ni kuronka ngene nkora video, si kuronka abantu bashobora kumfasha muri carrière yanje. Hariyo des besoins tugira zitandukanye, kubona kuronka abantu badufata mu mugongo. Hari umugwi wo gutambamo? Ego, BKM bitwa Bright Kid Ministry. Niyo natanguriyemo kumva ndi mutoya, kuva muri Sunday school ndi muri église. Ho bari akandi kazi ukora? Ego, je suis creative director. Ego, je suis aussi mannequin. Okay. Nizihe commentaire bahora bakubwira ko iyo kuratamba canke bakubonye wambaye mask? Premièrement bambwira why wambaye mask. De deux barambwira ko bitesa nyene ama encouragement vraiment yamahari kandi biraryoshe cyane kumva umuntu akwankoraje même si atagafaranga kaba karimwo biratanga kumva yuko ico uri kurakora kiriko kirashika ahantu. Kwikatana mukura mask. Ndi Samandari. Abadanseur n'abaririmbyi murakunze guharira canke gushavuriranira umuntu mu batambira indirimbo zabo biva kuki? De ani baza yuko ariyo union ibuze hagati yacu gutahurana yuko on est des artistes bakora ibintu bibiri biri complémentaire bifashanya. Sinon nibaza yuko gutamba indirimbo zabo turatuzitamba. Le problème ni dushobora kuguma dutamba indirimbo zabo gusa. Ntimwa muri creative. Yeah. Akajambo kuri Jimbere magazine. Jimbere magazine yubaho igira hiba yubaho. Abadanseur n'abaririmbyi kubera iki mukunda kwidogeranira biva kuki? Nibaza hanini ntitwidogeranira cyane mugabo abaririmbyi ego baratwidogera ngo nitamba indirimbo zabo. Mugabo bihagaze twebwe turi censé gushika kure ntitwotamba indirimbo zabo gusa. Hama ikindi naco ya manque de communication hagati yacu. Kugira umudanseur ndafite ikintu gishasha, est-ce que kugira gishike kure muri monde yawe ya danse nokora iki? Nibaza yuko ntituganira kugira dufashanye nk'aba artiste. En plus de ça akanoti Harigihe batagatanga gakwiye. À travers intambo zawe ushaka gutanga message yawe? À travers intambo zanje mba nkeneye kwanza yuko abantu bumva baryohewe muri bo, kubera la danse ahanini ni ku exprimer la joie, kwirekura. Ikindi naco mba nkeneye yuko abantu batahura nuko ndiko ndatamba jewe nkeneye no muri wewe nyimba wari waje ushavuye canke nyimba wari waje uryohewe canke ushavuye canke ufite ikibazo kanaka ndiko ndagutambira c'est sûr muri uwo mwanya ntubukira cyiyumvirako. Okay. Ukunda gutamba style yawe? Nkunda gutamba style zose mugabo ndakunda cyane style zibiri. Ya mbere ni benshi bayita drama muri gospel, mugabo hariho na danse contemporaire. Ego ndakunda kubimixa. Hama danse ya kabiri ni dancehall reggaeton. Bafise umukunzi? Oya. Sangiye. Obangira ko naronse umuriyoni ngiye kumurongo. Millionnaire bakurondera. Jeune millionnaire. Bakurondera. Wowe ufise impano yo gutamba gusa? Oya.
J'ai aussi impano nkuko nabikubwiye mu creative director gukora ama image no gupanga ama script aussi surmandika. Hari aho gutamba vyagukuye canke bimaze kugushikana cyane gose nibaza yuko evolution nagize haba muri mannequin cyangwa muri videography mu creative director byose byaciriwe inzira na danse niyo yashoboye kumpama des contacts kumenyana n'abantu kugira iyo visibilité ya Laziko jenda kusha gutamba uravyemera bof reka turabira reka ndabikwereke unyene garukiraho kibondo canje garukiraho rukundo rwanje dukangwe n'isi n'amazi atemba ivyo bisayangana biguhuma amaso bigurura umutima biraguhenda garukiraho kibondo canje garukiraho rukundo rwanje garukiraho kibondo canje garukiraho rukundo rwanje garukiraho